Shalom shalom la famille mudukurikirana ku rubuga rwa Hardworker News, muraho murakomeye. Muri kano kanya tugiye kwishura ku kibazo abantu benshi bagiye baratubaza. Ni ikibazo cagiye kirabangamira abantu benshi, ikibazo kijanye no kwinjiza abantu bagakora enregistrement. Tubazaniye inyishu rero muri ino video. Ubona ko application ya Satoshi ni application yubahwa cane iyo bita ngo Mysterious App. Iyi application ni application yashoboye guhindura ivyiyumviro vya benshi, uburyo bariyumvira ko telefone ari iyo gutelefona, kwandika message, kuraba ama video kuri YouTube, like kuraba udukomedi, gukina ama game n'ibindi. Ariko twaje gusanga telefone umuntu ashobora kuba yoyicisha amafaranga. Iyi application Satoshi rero ni application yadufashije abantu benshi gutahura yuko le monde évolue. Ni ikintu twagiye twumva mu bihe vyagiye bihera ngo le monde évolue. Nk'uko mu myaka yarenganye mu 1963 hari uwavuze ati hazogera igihe tuzogenera telefone mu mifuko yacu. Uyu munsi rero harageze yuko telefone turiko tugenera mu mifuko yacu dushobora kunayicisha amafaranga tutavuye aho turi, s'il vous plaît. Application Satoshi yaratanze amakowa twayakoze mu buryo bwo kumayininga. Hari abantu batagiriwe ayo mahirwe mu 2022 kandi vyari vyatanguye mu 2020 bafise ama Android. Uyu munsi rero telefone zose izo bita ngo ni smartphone zifise systeme ya Android zose ziremeye gushiramo application Satoshi havuyemo telefone za iPhone. Nuko rero izi telefone dushiremo application ya Satoshi binyuriye mu buryo bwo kwiyinstara canke kwiyandika duciye kuri link baba baduhaye. S'il vous plaît, duciye kuri link niho vyoroshe kubera yuko winjiye nta muntu akwinjije mu kintu udafise umu upline, mudafise umurida uzoza urabaza utuntu navyo biragorana cane, kuko ugiye kumubaza acubwira ngo baza uwakwinjije. Uyu munsi rero reka ndabereke uburyo twiyandika mu buryo bworoheje kugira ngo muze mubikore, tuje ku kivi, muhereze bagenzi banyu nabo biyandike, hama twese dufatane mu minwe kugira ngo turabe ko twohindura ibitekerezo vya benshi dushike kw'iterambere rirama. Urabona ko ibihugu vyacu na cane cane abanyafrika ntibiratera imbere. S'il vous plaît mes chers amis, harya tuba dusinziriye abandi baba barindiye yuko target yabo iza gushikira bagaca batekinga profit. Umva yuko turakwiye naco guhindura ibitekerezo. Ariko reka duciye hano kuko muri application ya Satoshi harimo education. CoreDAO yashizeho education, si ngombwa ngo ubuze ibintu vyinshi, igikenewe nuko udukurikirana tukakwigisha ukamenya, hama ubwo bumenyi tuguhaye nawe ukagenda ukabuhereza abandi, tubikora gratuitement. Namwe tuba tubasaba gusapotinga filozofi ya Satoshi Nakamoto, mukabikora gratuitement s'il vous plaît. Reka turabire hamwe rero uburyo umuntu yandika. Abantu batarose amahirwe yo kumayininga kowa, murafise amahirwe yo kuronka ayandi ma Airdrop mu ma projet amwe yubakiye kuri kowa blockchain. Ama projet nayo akazotanga ubufu mu minsi iri imbere. Alors on avance. Kugira ngo wiyandike umuca kuri link baguhaye, hama wayugurura igaheza ikaguhereza page yo kwiyandikako. Reka turabire hamwe uburyo bikorwa. Muze murakora na subscribe kugira ngo bizoze biraborohera gukurikirana ibindi vyigwa biri imbere. Link iriyugurura, imaze kwiyugurura ku bakoresha ururimi rw'icongereza canke se barutahura, baza guca hano munsi handitse ngo register and start airdrop. Ariko ku batarukoresha canke se batarutahura, muca muca hano hejuru hari akamenyetso ko kumanuka mugafyondako, mugaheza mugahitamwo ururimi mutahura. Ururimi mutahura novuga hagati y'icongereza n'igifaransa kuko nizo ziri populaire, abantu benshi ziborohera. Hama utahura igishinwa, ikibangladesh n'izindi n'ikirusiya. Ngira ngo ikirusiya Uburusiya ntibwemerewe gukoresha ino application, abayikoresheje ntivyakunze ko bashobora kuba boyaronka. Reka duhitemo igifaransa rero nk'abantu batahura ururimi rw'igifaransa entre icongereza n'igifaransa. Umaze guhitamwo rero uca uza kugura konti, kuko iyi application niyo application itanga ama airdrop gratuit ku rwego rw'isi, kandi izokomeza kubikora. Abana bacu tuzora tubaraze ama email yacu n'ama mot de passe. Mu gihe basogokuru bagiye baraturaga amatongo, twe tuzora tubaraza ama email yacu n'ama mot de passe. Nuko rero aca mufyonda hano aha munsi ubona ko handitse ijambo enregistrer et commencer l'airdrop.
turashobora kunyarutsa bivanye n'uko urabizi ko muri iki gihe umwanya wihuta. Aha rero handitse ngo veuillez saisir email, nuhitemwo email yawe uyuzuze, hano hari gatableau, hama uce ufyonda hano munsi handitse ngo j'ai lu et accepté, ugire koshe, birahita vyemera kuko niho hari les conditions d'utilisation. Umaze gushiramwo email yawe ugaca wemeza na hano munsi handitse ngo étape suivante. Ego, hama umaze kwemeza étape suivante bisigure ko ugiye gutora code de verification muri email, ariko hari igihe uba wafyonze link akarenze rimwe, ucabanza ugashiramwo agakode baguha hano, hama ukabona gufyonda étape suivante bashaka kurungikira ya code. Iyi code rero baraguhereza umwanya, kirazira ko urenza umunota umwe utarayishiramwo. Iyo ufise phone iganda wifashisha telefone ya mugenzi wawe ugashiramwo email, hama ugaca wugura. S'il vous plaît, kirazira gukoresha amakonte abiri ya Satoshi mw'ifone imwe. Impamvu ni kubera yuko baca badetekta IP address, ivyo ntivyemewe rero. Nuko rero ugiye muri email uhita wugurura, urabona ko source ya email y'iyi message ni ya Satoshi. Uhita wugurura, umaze kugurura ugaca utora ka gakode. Ako gakode ugatora mu bwahe buryo? Soit ugafata ku mutwe ubishoboye, soit uragakopya, urafyondako ukaguma wafyonze, hama ugaca ugira kopye, ugahita ugaruka hahandi uza kuwinjiza bayigusavye. Sawa, nuko rero uhita uyigira coller, icongereza ni paste, hama étape suivante kandi. Nuko umaze kwemeza étape suivante, s'il vous plaît, baca baguhereza ahantu créer mot de passe. Mot de passe rero aha bavuga mu gifaransa ngo veuillez définir votre mot de passe. Mot de passe de connexion niyo uzoza uri connecta ko winjira muri Satoshi, muri application Satoshi, hama munsi urongera ukayikonfirma kugira barebe si réellement ushizemwo mot de passe woba wibuka. Niyo mpamvu baciye bazana utu etape tubiri two kugira ngo uyidefinise. Uhejeje kuyidefinisa uca ufyonda kuri enregistrer. Ndiko ndabivuga mu buryo bunyarutse. Mot de passe bigizwe n'ama 8 caractères, ibitigiri 8. Igitigiri aba ari igiharuro. Bigizwe n'ama caractères 8, soit indome nkuru, indome nto, uduha ibiharuro hamwe n'utumenyetso, arobase, dièse n'ibindi n'ibindi. Ivyo rero nivyo bigize mot de passe iri fort. Hama uhejeje gushiramwo ya mot de passe, urabona ko bice bigenda neza cane, baca batubwira ngo inscription réussie, ce qui avance c'est quoi? Aha munsi urashaka gutora téléchargement kuri Android APK, imwe ica kuri Chrome, ica kuri navigateur woba ukoresha, canke ugahitamwo Google Play. Je nahisemo Google Play kugira ngo bishobore kunyorohera. Maze kuja muri Google Play, ku ruhande rw'iwanje application yari isanzwe iri installé, ariko mwese muca mubona ico gukora. Mu gihe iri installé utera wugurura, mu gihe itari installé uca uyinstalla s'il vous plaît, hama ukayugurura. Nico kintu rero turiko turarabira hamwe kugira ngo kitworohere. Ku bantu rero basanzwe bayinstaye uca bagira open, ku batara-installa uca utera uyinstalla hano. Hama umaze kugira iyo open ariyo ouvrir mu gifaransa, ica yuguruka ari ya application mystérieux. Ugeze hano rero byinshi tuzogenda turavyigana mu nyuma. Ico nshaka kubereka, urabona ko ubwa mbere ngaha hari commencer l'exploitation minière, pour aujourd'hui, uyu munsi hari commencer Airdrop. Maze kuhafyonda hariho ikintu bahita bakwereka. Ubwa mbere ubanza ugahitamwo igihugu, kuko ari ibihugu bitemewe gukoresha crypto-monnaie, ariko turahiriwe, hari ibihugu vyacu vyemerewe kuyikoresha. Barakwereka ahantu uza gupyonda ngo lieu, imbere yo kuza kudemara iyo airdrop banza kuza guhitamwo ca gihugu cawe urimwo. Mu gihe uri mu gihugu kitemewe ntibikunda, mu gihe uri mu gihugu cemewe birakunda. Aha rero tugiye guhitamwo ca gihugu, urashobora kwandika hano hejuru mu gihe utakibonako, ariko mwese igihugu arimwo gica ciyafisha, nico gitangura. Hama duhisemwo igihugu cacu, murakizi igihugu ciza cane bacita Uburundi. Hama ugaca wemeza ngaha, okay, twifashishije amasanamu batungikiye ama screenshot, birashoboka yuko umuntu yoba atari ngaho hafi mw'ico gihugu, ariko kugira ngo mucumve neza uko muko mukibwirwa mu Kirundi nka mwene wanyu w'Umurundi, that's why duca tuvyerekana uko. Sawa rero
Aha rero murabona ko ikindi gikurikira n'icahe nuko baze gutora ico gihugu kibona mu musi OK bashaka kwereka ko votre pays a été choisi avec succès, lié avec succès, murasoma ibiriko ngaho, hama uca ugaruka kuri commencer airdrop kandi kugira ngo baguheze aho uza gupasa verification. Verification rero nuko baza kuverifya ko utari robo s'il vous plaît, uri umuntu utari robo, kuko n'amarobo basigaye bayakoresha mu bintu vy'amafaranga, uravye nabi bakumena amaso. Hama uca ufyonda ngaho kuri verification commencer. Verification yagiye inanira abantu benshi, that's why nifuje yuko ndabasigurira ikintu ca verification. Kugira ukore verification hari amajambo akoresha. Amajambo ya mbere batangira kukubwira n'ijambo bivuze ngo position your face in the frame. Visage yawe muri cadre. Nabivuze ngo shamwe isura mu kadirisha. Bavuga ngo turn your face to the right. Ubosa ijambo right iburyo. Hindukiza isura yawe iburyo. Nka kurya umuntu aguhamagaye iburyo. Turn your face to the left. Left ni hehe? Ni ibubafu. Hindukiza isura yawe ibubafu. Aho bavuga ibumoso. Open mouth. Open mouth. Ugurura umunwa cyangwa se fungura umunwa. Raise up your head slowly. Rangamiza hejuru buke buke. Canke uduze umutwe buke buke nk'uwari kariya mu bicu congera ugaruke. Lay down your head slowly. Reba hasi buke buke nka kurya uriko uraba ku birato vyawe ati ubwo sinoba niyonona. Niko uraba. Lay down your head slowly. Wink. Wink ni gukomaguza uvye gukubita ibigohe bivana naho uba uherereye. Ivyo niyo ma etape adufasha gukora verification. Imbere rero gato turafise akavideo ka mwene wacu Muride dukunda cane bamwita Kazinduzi. Niwe yashoboye gupasa iyo verification, akora video, abandi hariho abayipashije tutiyarojistra ama visage. Reka tuze kurabira hamwe uburyo umuntu ashobora kuba yoshiramwo iyo visage hama aze execute muri izi etape, kuko umwe wese bamuhera aho bashaka bonyene kugira baverifye ko utari robo. Twese ntitwama duca kuri etape imwe, n'ama etape novuga ngo n'atandatu, umwe wese amuhereza iyo bashaka bonyene, ariko twese duhera kuyo gupositiona visage muri cadre baba batanze. Ushiramwo visage muri cadre. Raise your head slowly. Raise your head slowly. Voilà. Aha rero bariko baraverifya yuko wa muntu reyerema ari umuntu atari kirobo. Mwese mwabonye ko ari umuntu, ariko imashini ibanza kuza ku checking ikareba neza yuko wa muntu ari umuntu atari kirobo. Aho hantu rero niho hakunda kugora abantu benshi. Kugira ngo ubikore ugenda ahantu hari lumiere ikwiye, umuco ukwiye s'il vous plaît, ugakoresha kamera ibona neza. Hari igihe ukora bikanka, ukongera ugasubiramo kugeza bikunze. Iyo ufise agatelefone gafise rame nto, ndasubiyemwo, uronda telefone ifise rame nini akaba ariyo ukoresha. Hama ugatera uja imbere. Nta muntu yigeze atunga vyoroshe mw'abantu b'Imana. Burya kugira ngo umuntu ashike ku butunzi aba yaciye mu nzira nyinshi, ariko ntimuze muce mu nzira mbi. Sawa. Nuko uhejeje gukora ya verification, baca guhereza hano munsi ngo verifier. Murabona ko ari verifier, akoresha icongereza ni I'm not robot verification. Hano munsi haca kwandika ngo verified. Nuko rero ivyo biheze, niyo etape igoye. Ivyo biheze uca ugenda kandi ugasubira hamwe kuri airdrop. Murabona ko uca uza ugafyonda ngaha kuri airdrop. Maze gufyonda kuri airdrop rero uca ufyonda rya jambo hasi ngo commencer le airdrop. Maze kuyikomansa baca kubwira ngo démarrage de l'airdrop ici. Vous allez traduire dans votre langue. Airdrop rero ibitango gaca ugira ngaha cause ariyo ferme. Ivyo biheze hakurikira kwiki? Hakurikira kuza ku participer amakarte de hachage. Ariko imbere yuko tugishika kuri ico, tuzobategura icigwa cavyo, kuko ic'amakarte de hachage kiri hejuru cane. Reka tubanze tubasiguriye kano ga cadre.
ivya carte de rachage ivyo kwinjiza abantu naha ngo accroître les revenus, règle d'utilisation, ibi n'ibindi muca muvyumva. Ko wa giveaway naho winjiza abantu hama ugakina umukino ugatsinda idorari 8,888,888 idorari imwe bivana n'amahirwe yawe uriko urinjiriza abantu uratsinda ayo madorari kandi ari retirable. Carte de rachage n'amakarte agufasha kuboostinga canke kuduza umuvuduko wo kwinjiza aya ma airdrop menshi, twebwe ku ruhande rwacu yari amakoa menshi. Carte cadeau n'agakarte ko kukwakira uwakwinjije aguhereza. Iyi hashaje nabo bavuga ngo ni ubushobozi nyene bwo kwinjiza ama airdrop menshi canke se amafaranga menshi gusiba guheza ko winjije abantu batatu. Iyikurikira récupérer avantage baguhereza amakoa, murabona hano musi ko ari yiyanditse amakoa baguhereza nk'agashimwe indwi ya mbere, isemene ya mbere canke se the first week uriko urakora iyi airdrop. Nuko rero ya projet iyo umaze kuyishiramwo projet nahanditse ngo ajouter un projet, ico ni icigwa tuza kuraba gatoya mu minota iri imbere, hama amasaha abiri akarengana kuva umwanya uba uyitanguye haca hacamwo amasaha abiri bivanye uharuye kw'isaha iba iri hejuru kw'isaha yawe, kuko buri saha niho haca cycle ya airdrop. Nuko ufatiye kw'isaha uba utanguriyeko hari igihe isaha zibiri zikwira canke ntizikwire, ariko kenshi n'isaha zibiri zitangura kugira uce utangira kurekipera cycle ya mbere ya airdrop. Kuyirekipera rero buri munsi uri connect ukugura application ugaca uca handitse ngo airdrop ugaheza ukaza hano handitse ngo récupérer, bisaba amamega aba afise umuvuduko ukwiye. Kenshi iyo ugiye kurekipera ukabona biriko birakugora uca ugenda ugacunga harya isaha nimba ari sasita z'umurango zibura iminota 3 ukinjira ugaca urindira, hama zimaze gushikira uriyo uri connecte uza ubona twa tuntu dusimbirako ngaha twa cycle ugaca uturekipera. Ivya projet aho kurabira ama projet naha gushiramwo ama projet, equipe y'abantu ukoresha abo plutôt sinzi ko ari abantu ukoresha abo winjije, hama marché ni cote batangaho ibiciro vy'ama crypto money, mon compte naho uza kurabira ubutunzi bwawe ivyo biba vyakugoye uza kubikosorera hano vyose. Sawa, reka tubandanye gatoya ibisigaye tuzogenda turabiyaga hanyuma. Nuko rero ngaha murabona tugiye kubereka uburyo umuntu yajutamwo iyo projet kugira ngo bitworohere dushobore kuba twozikora s'il vous plaît. Hariho ama test projet ahari uyu munsi nkoze video, ariko harimwo na projet original bita OX airdrop, ni open exchange. Aha rero murabona yuko duca ahandi kuri project aha munsi, hama tumaze kuhaca haca hakurikiraho kuza kuyajutako ya projet. Nuko urashaka guca harya kuri ajouter twerekanye ubwa mbere canke ugaca hano birashoboka. Hama umaze kuhaca ukurikizaho iki, reka dusubire inyuma gato kugira ngo ndakerekane neza aka kantu. Muradutunga s'il vous plaît kugira ngo ibintu bigende neza, hari igihe mu buhinga bw'ivyuma bigorana. Aha hantu bisa tuhahagarare dushikamye, aha uca ufyonda aha hejuru kano ga projet uca ugafyondako niho bica biza kuguruka kaguheza irya page, hama vyamara kuguheza iyi page ikurikira ndiko ndayivuga kuko mwari mwayibonye. Iyi page ikurikira rero uca uza gufyonda hano hejuru handitse ngo participer à airdrop. Umaze kuhafyonda participer à airdrop bisigura ko uyijoininze aca kugira ko participation yabaye race, ni OpenX, ni projet yubakiye kuri core blockchain. Nuko ivyo biheze rero iciba ajouter, ubusigaye rero urinda ko ya minota ihera canke ya saha iza kugera igaca itangira gukonta hano, block ya mbere ikiyandika, hama isaha iheze iya mbere igaca ikorokera hano munsi. Iyo rero ijanye no kugenza gute no gukora iyo airdrop n'izindi zizoza mu nyuma, iyo niyo igezweho.
ariko aba ku bashizeko izindi airdrop za test projet izo bariko batestingako zirahari nyinshi, we never know, ntitwamenya, twarazishizeko, ariko igikenewe ni buto ya récupérer. Kurekipera rero ni 3 ku munsi minimum, mu gitondo, saa sita, ku mugoroba, kizire kumara amasaha 24 udakoze récupération. Kimwe ca carte de rachage ku muntu aba yakwinjije aca aguheza agakarte kugira ngo utangire kuduga vitesse. Ivyo ndawe ngo kuri carte cadeau, carte de rachage tuzociga, nico cigwa mu nyuma muzodukurikirana ku zindi video zikurikira. Nuko utiliser la carte cadeau, iya niyo tugiye kurondera, urayifyondako wewe uba winjiye, udukarte cadeau twakwinjije tuba turi munsi, tubatanga utu wewe ubona ko aba ari utwo uzohereza abandi winjije. Utu rero munsi nashizeko utumenyetso nitwo batanga, hama ako gakode nako kaba kagize ibiharuro n'indome ukagenda ukagafyondako ukaza kukinjiza. Aho rero nizera yuko umuntu wese muri twebwe yiteguye gukora iyi projet hama akayimenyesha n'abandi kugira ngo babikore s'il vous plaît, ni gratuitement kandi ibintu turiko dukora biri réel, bizoba réussi. Sawa, ya code murabona aho umuntu aca ayishira, umaze kuyizana ya code uca uyishira hano, hama ugaca wemeza OK pour confirmer, bakoresha icongereza handitse ngo confirm. Nyuma y'ivyo rero murabona ko gakode nagashizeho, tugiye gukonfirima. Ni ibintu vyoroshe cane kugira ngo umuntu ashobore kuba yobitahura. Muze murakora subscribe kugira ngo n'amavideo tuzaturigishako ibindi bikenewe muzoze murabibona hanyuma. Muradutunga rero, ivyuma ntibisezerana s'il vous plaît. Duhejeje gushiramwo yantuze ya carte cadeau duca twemeza OK, hama tugaca dutera tubandanya kugira ngo bayexecute. Nyuma y'ivyo rero nshuti zanje, nukuri iki gikorwa mucitabire, mutumire n'abagenzi banyu bamenye ko telefone atari iyo kuraba amavideo n'amakomedi gusa, ahubwo bamenye yuko telefone dushobora kuba twoyivyaza inyungu kandi tukaronka n'ibindi bintu biduhindura ubuzima byinshi cane. Muzokomeze gukora subscribe, ibikenewe byose vy'ingirakamaro tuzokomeza kubibaheza kuri YouTube. Mwari kumwe na Rd Hardworker for real. Imana ibahezagire, ndabakunda cane, mugubwe neza, mwubahe mu banyu no mu vyanyu. Bye bye.